Abdulkarim Juma, kaze kuri Sowa Story. Murakoze kumpa ikaze kuri Sowa Story, Imana ibahezagire. Ego, uwitwa Chimamanda Moses yanditse kuri Facebook abaza ati Yesu yabwiye abakristo ati ni jewe nzira nukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data ntamujanye. Muhammad nawe ni iki yabwiye abayisilamu? Ego cane, ivyo nanje narabibonye. Uwitwa Chimamanda Moses yandika kuri Facebook yiwe abaza avuga ko Yesu yabwiye abakristo ati ni jewe nzira nukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data ntamujanye. Abaza ati mbega Muhammad nawe ni iki yabwiye abayisilamu? Icambere coco ntabwo ari vyo, kubera ko ayo majambo Yesu ntiyabwiye abakristo, kubera ko mu gihe ca Yesu nta bakristo bari bahari, kuko abakristo batanguye umwaka wa 49 inyuma yuko Yesu avuye ngaha kuri inosi, batangujwe n'uwo bita Paulo na Baranaba, ndetse ivyo bikaba bigaragara no muri Bibiliya ko aribo batanguje ubukristo, babutangurije muri Antiokia. Ivyo bikaba bigaragara no muri Bibiliya mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa ikigabane ca 11 ku murongo wa 25. Ubwo rero Yesu ntiyari kubwira abantu batahari, abantu batarabaho. Ivyo byasigaye birashingwa, aho bakristo basigara barabaho inyuma yuko Yesu avuye ngaha kuri inosi. Ubwo rero ntiyari kubibwira abakristo karatabari bahari. Ayo majambo canke se inyigisho za Yesu ivyo yabibwiye abamuyoboka, abo yarimwo arigisha, abo Yesu nabo yigisha bari abayisilamu. Ivyo bigaragara no muri Korani ikigabane ca 5 uhereye ku murongo w'111 gushika ku murongo w'114, hagaragaza ko Yesu yari umuyisilamu akigisha abayisilamu. Ubwo rero ntihari kubwira abantu batabaho. Hanyuma rero tugiye kunyisha ikibazo ciwe ati mbega Muhammad nawe ni iki yabwiye abayisilamu? Iyo dusomye Korani ikigabane ca 3 ku murongo wa 31 hatubwira ko Imana ubwayo ariyo yategetse Muhammad, imubwira ati bwira abantu ubabwira uti nyimba mwemera Imana vy'ukuri ni munkurikire jewe Muhammad, niyo mwankurikira Imana izobakunda inabagirire ikigongwe ku bicumuro byanyu. Ubwo rero ico nico Muhammad yabwiye abayisilamu, yatubwiye tumukurikire maze abazokurikira Muhammad bose Imana izobakunda. None umuntu iyo akunzwe n'Imana ikindi kintu Imana izomukorera atari kumushira mu ijuru n'igiki? Ubwo rero nukuvuga ico nico Muhammad yatubwiye, ico yabwiye abayisilamu kigaragara muri Korani ikigabane ca 3 ku murongo wa 31. Imana ati bwira abantu ewe Muhammad ati ni munkurikire, nimwankurikira Imana izobakunda. Ubwo rero twebwe abakurikiye Muhammad dukundwa n'Imana. Ahubwo n'uyu Chimamanda Moses nawe ndamwipfuje gukurikira Muhammad kugira ngo nawe abe mu bakundwa n'Imana. Ego, ikibazo kigira kabiri, Muhammad muri Bibiliya ariyo yanditse hehe? Muhammad muri Bibiliya ni kuvuga yuko arimwo mu buryo bita ihishurwa, mugabo mu buryo bw'izina nk'inyandiko izina Muhammad ntabwo Muhammad agaragara muri Bibiliya kubera impamvu zikurikira. Bibiliya yanditswe mu mwaka wa 311 no kuvuga mu kinjana ca 3. Muhammad avuka mu mwaka wa 571. Ubwo rero nta buryo Muhammad yari kugaragara muri Bibiliya mu gitabo canditswe ataravuka. Ubwo rero iyo abantu babajije ikibazo ngo twereke izina rya Muhammad aho ryanditse muri Bibiliya, biba bisa nuko batazi amateka, kuko uwabajije ico kibazo uworondera izina ryiwe mu gitabo yanditswe muri leta civile bakaza kukurirondera mu bitabo vyanditswe imbere yuko avuka, iryo zina ntajyo tworonka kandi nico bisobanura ngo uwo muntu ntabaho arabaho. Ubwo rero ushaka izina rya Muhammad urirondera mu bitabo vyanditswe Muhammad amaze kubaho, nturirondera mu bitabo vyanditswe Muhammad atarabaho. Akarorero Yesu hari uhakana yuko atabaye? Ntawe uhari. Mugabo turondeye izina Yesu mu murongo uwari wo wose, ndasubiramwo, turondeye izina Yesu mu murongo uwari wo wose mu mirongo iri muri Bibiliya mu isezerano rya kera, iryo zina Yesu ntaririmwe, usibye amajambo amuvuga mu nzira z'ubuhanuzi, mugabo apana amuvuga mu izina Yesu. Izina Yesu mu isezerano rya kera nta murongo numwe urivuga. Ubwo rero Muhammad yaravuzwe muri Bibiliya mu buryo bw'ubuhanuzi, mugabo ntiyavuzwe mu buryo bw'umurongo nk'inyandiko yanditswe. Kabonero nubwo yari kuba yaranditswe muri Bibiliya, Bibiliya si buri kintu cyose dushobora kurondera muri Bibiliya ngo tukironke, kuko hari ibintu muri Bibiliya batashizemwo. Akarorero iyo dusomye Yosuwa ikigabane c'10 ku murongo wa 13 tubona igitabo citwa igitabo c'uwavugishwa n'Imana ya Shari. Ico gitabo barakinyuruje abanditsi ba Bibiliya, ico gitabo abanditsi ba Bibiliya nco basizemwo. Hariho n'ibindi
ibitabo tugenda tubona muri Bibiliya nk'igitabo c'ibyakozwe na Salomo ico baragikuyeyo muri Bibiliya igitabo c'ibyakozwe n'intumwa bwaye byakozwe na Salomo ico baragikuyeyo igitabo ca Yashari dusoma muri Yosuwa 10:13 ico baragikuyeyo bivuze ngo hari ibintu umuntu yorondera muri Bibiliya ntabironke bitewe nuko ibitabo byagomba kubigaragaza abanditsi ba Bibiliya barabinyuruje barabikuyemo nta birimwo akarorero ni igitabo ca Yashari mvuze kigaragara muri Yosuwa 10:13. Kibazo ca gatatu, mbega hagati ya Yesu na Muhammad twokurikira nde? Ico kibazo nocishwa mvuga ati hagati ya Yesu na Muhammad tugomba kubakurikira bose kubera yuko Qur'ani itwigisha ko tugomba kwemera intumwa zose no kuzikurikira zose atanimwe tuvanguye. Akarorero dusomye Qur'ani ikigabane ca gatatu ku murongo wa 84 haduhimiriza ko tugomba kwemera amajambo yose yaje avuye akomotse ku Mana, yaba yahawe Aburahamu, Musa, Yakobo, Isaka, Ishimayeli, Yesu, intumwa zose Imana itubwira ati ntituvangura n'intumwa nimwe tugomba kuzemera zose. Twebwe rero nk'abayisilamu Yesu tumufata nk'intumwa y'Imana, Muhammad tukamufata nk'intumwa y'Imana. Ntitwovuga rero ngo tugomba gukurikira Yesu tureke Muhammad, ntitwonavuga ngo tugomba gukurikira Muhammad tureke Yesu. Nukuvuga ko uwemera Yesu ntiyemere Muhammad uwo si umuyisilamu, n'uwemera Muhammad ntiyemere Yesu uwo si umuyisilamu, kubera ko umuyisilamu agomba kwemeza no kugendera ivyo Qur'ani yigisha. Qur'ani nayo itwigisha kwemera intumwa zose atani mwivuyemo. Wanashaka si Yesu na Muhammad gusa, ba Aburahamu, ba Musa n'abandi bahanuzi bacenga kuri Inosi, ba Daudi, ba Noa n'abandi bose tugomba kubemera atanumwe avuyemo. Ubwo rero novuga ati tugomba kubemera bose atanumwe avuyemo, yaba Yesu yaba Muhammad. Iyo niyo myemerere ya Kisilamu twebwe dufise. Hagati yabo bose babiri ni ndarutu yundi. Urutu yundi tubirabe mu myaka Muhammad asumba Yesu kubera ko Yesu yavuye ku isi amaze imyaka 33 mugabo Muhammad yavuye ku isi amaze imyaka 63 bivuze ngo Muhammad asumba Yesu imyaka 30. Hanyuma tuba ubukomezi bwabo canke se uburutarutane bwabo tuburabiye ku kazi bakoze kivuga butumwa nubundi duca dusanga Muhammad ariwe asumba Yesu kubera iki Muhammad yigishije imyaka 23 Yesu nawe yigisha imyaka itarenga 3. No kuvuga ko Muhammad yigishije imyaka myinshi isumba iyo Yesu yigishije. Sinivyo gusa tubiravye mu buryo bw'inyandiko tukabiraba mu buryo bw'inyandiko nubundi Muhammad aguma asumba Yesu kubera iki iyo dusomye Matayo 15 ku murongo wa 24 hatugaragariza yuko Yesu yatumwe ku Bisirayeli gusa ni Matayo 15:24. Hanyuma ivyo wanashaka ni nako byanditse no muri Qur'ani ikigabane ca 61 ku murongo w'indwi hatugaragariza ko Yesu yatumwe ku Bisirayeli. Muri Bibiliya nikivyigisha na Qur'ani nikivyigisha. Matayo 15:24, Qur'ani 61 ku murongo w'indwi. Wanashaka rero Qur'ani hageze kuri Muhammad igacitweka ko Muhammad wewe Imana yamutumye ku isi yose. Ivyo tukabisoma muri Qur'ani ikigabane ca 21 ku murongo w'ijana n'indwi. Ubwo rero ntiwofata umuntu yatumwe ku gihugu kimwe nka Isirayeli ugacumugereranya n'umuntu yatumwe ku isi yose. Ivyo ntivyokunda. Ntiwofata umuntu yigishije imyaka 23 ucumugereranya n'umuntu yigishije imyaka 3 ntivyokunda. Ikindi naco Muhammad yarabaye umuntu w'umushinga ntahe yararongoye aravyara. Yesu yavuye ku isi ari umusore, ntiwofata umuntu w'umusore nguze kumugereranya n'umuntu w'umushinga ntahe. Ivyo ntivyoshoboka. Ubwo rero tuvuze uburutu yundi dusanga Muhammad ari basumba Yesu mugabo kuri titre canke se kuri posta Imana yabahaye igikorwa Imana yabatumye barangana kubera ko bose n'intumwa z'Imana Imana yatumye kugira ngo zize kwigisha abantu kandi bose Imana yanabatumye kwigisha ikintu kimwe bose kwigisha abantu ko atayindi Imana ihari ikwiye gusengwa atari Imana imwe rudende. Nubwo ababesha ngo bemera Yesu bakurikira Yesu baciye bamuhemukira aho gusenga ya Imana imwe rudende batangura kwisengera Imana zitatu ndetse nawe bamugira Imana kandi atari byo yabigishije. Ubwo rero twovuga ko Muhammad na Yesu barangana ushingiye ku kazi Imana yabahaye mugabo uravye mu bindi Muhammad yacasumba Yesu. Harabavuga yuko Yesu yamuka ku mugore w'isezerano ni mu gihe Muhammad nawe yamuka ku ncoreke. Nivyo harabavuga yuko Yesu yamuka ku mugore w'isezerano Muhammad nawe akamuka ku ncoreke. Ariko ico novuga ivyo ababivuga babisobanura kutariko kuko iyo bariko barabivuga uko ico baba bariko barisunga nuko Muhammad numwuzukuru wa Aburahamu hanyuma na Yesu kandi numwuzukuru wa Aburahamu biciye ku bahungu ba Aburahamu babiri. Nukuvuga ko hari uwo bita Isahaka n'uwo bita Ishimayeli. Uyu Ishimayeli
yabyawe n'umugore wa Aburahamu bita Hagari, maze uyu Isahaka nawe abyagwa n'umugore wa Aburahamu nyene bita Sara. Ubwo rero bavuze ngo yamuka ku ntoreke, ababivuga bakoresha iryo zina kubera ko batemera ko Hagari yari umugore wande, yari umugore wa Aburahamu. Ariko ukuri kwa nyako nuko yaba Sara yaba Hagari abo bose bari abagore bande ba Aburahamu. Ikindi naco nuko Ishimayeli ni nawe mwana wifura wande wa Aburahamu, ndetse wanashaka ni nawe Imana yasabye Aburahamu ko yomutangako n'ikimazi, nubwo abeshi baca babikatisha bakavuga yuko ari Isahaka. Nuko Imana yabwiye Aburahamu gutanga umwana wiwe w'ikinege. Ikinege naco sinde si Isaka, kuko Isahaka ni umwana gira kabiri wande wa Aburahamu. Kuko Imana ntiyabwiye Aburahamu ngo uzotanga umwana wabyaranye na Sara. Imana yamubwiye umwana wawe w'ikinege, si kinege cyo kwa Sara, ni kinege cyo kuri Aburahamu. Kandi Bibiliya ntihakana ko Ishimayeli ari umwana wande wa Aburahamu, ntinahakana ko na Isaka ari umwana wande wa Aburahamu. Ubwo rero mwijambo rimwe ababivuga bashingira kuri ico twebwe rero twe tuvuga niki, nuko Muhamadi yamuka ku mwana wa Aburahamu ariwe Ishimayeli, na Yesu nawe yamuka ku mwana wa Aburahamu ariwe Isahaka. Ubwo rero muri rusangi bose bamuka kuba Aburahamu. Abavuga ngo Muhamadi yamuka ngo ku mugore w'incoreke, ico baba ariko baravuga nico, nuko baba ariko barasobanura yuko Muhamadi ari umwuzukuru wa Ishimayeli, kandi nibyo Ishimayeli nawe akaba yavuye ku mugore wande wa Aburahamu yitwa Hagari. Abavyeyi ba Muhamadi ni bande? Muhamadi abavyeyi biwe, se wiwe bamwita Abdillahi, uwo niwe se wiwe yamuvyaye, bamwita Abdillahi, akaba Abdillahi mwene Abdul Muttalib, akaba Abdul Muttalib mwene Abdul Manaf, akaba Abdul Manaf mwene Hashimu. Abo nibo bavyeyi ba Muhamadi dufatiye kuri se. Nayo mama umuvyeyi yibarutse Muhamadi bamwita Amina. Uyu rero Amina akaba ariwe yavyaranye n'uwo bita Abdillahi, bavyarana Muhamadi. Ubwo rero Muhamadi ni mwene Abdillahi na Amina. Mu kurangiza turabona ibitangaza vyakozwe na Yesu. Akarorero, Yesu yazuye Lazaro. Muhamadi nawe ni ikihe gitangaza yakoze? Ibitangaza Muhamadi yakoze ni byinshi cyane, usivye yuko hariho abantu bataba bakeneye kuvyumva, mugabo Muhamadi yakoze ibitangaza byinshi. Akarorero notanga k'ibitangaza Muhamadi yakoze ni byinshi, ariko reka nce ku ncamake mvuge kimwe mu bitangaza Muhamadi yakoze. Igikane ca 17 muri Qur'ani bacita al-Isra'i, ni ikigabane citiriwe urugendo Muhamadi yakoze avuye ngaha kwisi agenda mwijuru kubonana n'Imana, kugira ngo Imana imuhe amwe mu mategeko agomba kuzanira abatuye isi kugira ngo bayakurikize. Imana yagiye kuyamuhera mwijuru. Ubwo rugendo muri Islamu tugwita al-Isra'i wal Mi'raj. Ubwo rero iki kigabane kitugaragariza ingene Muhamadi yashoboye mwijoro rimwe kuva Imaka aho yari isanzwe aba agenda ku musigiti uri muri Palestina uwo bita Baitul Muqaddas canke uwo bita Al-Aqsa mu yindi mvugo. Muhamadi rero aca ahaguruka kuri uwo musigiti bita Al-Aqsa muri Palestina, araduga aragenda no mwijuru. Ubwo rero kuvyukuri sinumva umuntu yoba atemera yuko kugenda mwijuru ukomeye, utapfuye ukagaruka ukomeye, si mu ndoto ntiwapfuye, urakomeye, ukaduga mwijuru ukongera ukagaruka ukabwira abantu uti Imana yambwiye ukunuku. Sinumva umuntu atemera yuko ico ari gitangaza. Ico ni kimwe mu bitangaza byaranze intumwa nyeranda Muhamadi. Ndetse rero ubwo Muhamadi yaragarutse hariho abantu bamwe base kwemera yuko Muhamadi yoba avuye mwijuru. Ivyo bintu ari ububeshi. Ubwo rero aba bantu baciye babwira Muhamadi ati kuvyukuri wewe nyimba wavuye ngaha Imaka ukagenda ugashika muri Palestina kuri uriya musigiti Al-Aqsa, ugatuhahagurukira ukaduga ukagenda mwijuru ukongera ukagaruka, Imana ikaba yakubwiye ivyo uriko watubwira nk'ayo masengesho uriko wadutegeka gusenga, utubwira ko Imana ariyo yayagutegetse. Ubwo urumva yuko uhambaye mu birabana no gukora ibitangaza. Kugira rero ngo tuvyemere, wewe turakuzi
nitwe twakureze nturigera uhonyora muri Palestine n'umunsi n'umwe dusobanurire umusigiti wo muri Palestine ingene umeze udusobanurire ujya musigiti Al-Aqsa umeze gute. Muhammad arababwiye ati ahubwo kugira ngo mubone ko mvuyeyo nibitangaza nshoboye kubikora reka mpamagare ujya musigiti uze ahanyene ndawubasobanurire muubona nze ndababwira ati ehe imbere hameze uku inyuma hameze uku inyuma hameze uku. Muhammad akivuga iryo jambo ujya musigiti waciye uza ishusho yawo yaciye iza imbere yabo ucuza imbere yabo bose bahagaze ngaho nyene. Muhammad avuga ati ntimwambarije ujya musigiti gene umeze ati inyuma naha hameze uku nuko atangura kubasobanurira awubona. Mwibuke umusigiti uri muri Palestina mugo Muhammad arika usobanura muri Arabia Saudite imaka aho nyene abari bahari baciye babona yuko nigitangaza abemera baca baremera mugabo abandi barahakana ahubwo baca bavuga bati ubwo nuburozi nkuko byagiye biba no kuzindi ntumwa zitandukanye na Yesu banashaka arimwo hari bitangaza yakora abantu aho kwemera ivyo bitangaza ahubwo bagaca bavuga ngo noneho gupinga bakarushirizaho. Ico rero ni kimwe mu bitangaza Muhammad yagize gute yakoze. Kuvyukuri umuntu kuva kwisi akaduga akagera mu ijuru ntawovuga yuko ico atari gitangaza kuduga mu ijuru akomeye akongera akagaruka. Umuntu guhamagara umusigiti uri mu kindi gihugu ukaza ugashika imbere y'amaso yabo uriko urabisobanurira ntawovuga yuko ico atari gitangaza. Ikindi gitangaza nuvuga mu kurangiza nuko uwitwa Imam Bukhari yarakiriye mu gitabo ciwe citwa Sahih Bukhari inyigisho ivuga ko umunsi umwe Muhammad yari kumwe n'abayoboke biwe maze hageze umwanya wo gusenga barabura amazi yo kwisukura kugira ngo bashobore gusenga. Ubwo rero bamaze kubura amazi Muhammad acabwiye ati nimuze mutore amazi mushobore kwisukura. Baramubwira bati nta mazi ahari. Bamaze kuvuga iryo jambo Muhammad yaciye ashira ikiganza ciwe hejuru maze atasaba igisabisho amazi atatangura gucuncubuka amininuka ava mu biganza vyiwe. Uwitwa Abi Hurayra ariwe yabibwiye uwitwa Bukhari avyandika mu gitabo citwa Sahih Bukhari nkumwe mu bari bahari ndetse no mu batawaje canke se mu bisukuje ayo mazi yava mu ntoke mu biganza kwa Muhammad. Avuga yuko ngo ico gihe bari abantu bashika ngo 80 nukuvuga ko abo bantu bose 80 barashoboye kwisukuza ayo mazi ariko aracuncubuka ava mu biganza by'intumwa Muhammad bongera barayanwa bongera bariyuhagira amazi arabakwira arabatosha nta ngwaye na nkeya. Ico kikaba ikindi kiri mu bitangaza Muhammad yakoze. Kuvyukuri gushira ikiganza hejuru amazi agacuncubuka nkaya ariko arava ku marobine abantu bishwe n'inyota bakanwa bagatosheka bakiyuhagira bakisukura bakoresheje ayo mazi ntawovuga yuko ico ngico atari igitangaza. Ibitangaza rero Muhammad yakoze ni byinshi nta nuwoshobora no kubisobanura mu mwanya umwe ngo abivuge ngo abimare. Aho ntituvuze aho Muhammad yagiye agwiza ibifungurwa, aho ntituvuze aho Muhammad yagiye ahumura impumyi, twovuga nk'uwitwa Aliyu yarigeze guhuma intumwa Muhammad aramuhumura. Aho ntitwovuga nk'impumyi zindi zigiye zitandukanye zagiye ziza zimusaba kugira ngo azihumure akazihumura nkuko byagiye bigaragara mu gitabo citwa Sunani ya Al-Imam Ibn Majah. Rero ibitangaza Muhammad yakoze ni byinshi n'abanyamateka bemera. Akarorero Muhammad muri gwa rugendo nababwira yadugamwo agiye mu ijuru muri gwa rugendo gwitwa Al-Isra wal Mi'raj ndetse urugendo gwitiriwe ikigabane ca 17 muri Qur'an nkuko nabivuze ruvugwa ugo rugendo uhereye ku murongo wa mbere. Nukuvuga yuko muri ugo rugendo intumwa Muhammad agarutse yaje abwira abantu ati muri gwa rugendo nakora nararavye ukwezi sanga ukwezi kwarimanyuye mw'imanyu bingahe bibiri. Ivyo Muhammad yabivuze mu myaka irenga 1000 ishize. Mugabo eje bundi aho abashakashatsi mu by'isanzure abanyamerika n'abongereza baduga mu kwezi gukora ubushakashatsi bagarutse abo bita ba Armstrong bagarutse baje bemeza yuko basanze mu kwezi ukwezi kwarigabuye kurimo ibimanyu bibiri kwaratuye imigaga. No kuvuga ukwezi kurimo imigaga kurimo ikimanyu hagati. Baza bavuga yuko ibyo babibonye ni mu gihe ibyo Qur'ani Muhammad yabivuze yabigaragaje imbere yuko ibyo bivugwa kuko abo babigaragaje mu myaka ya vuba Muhammad yabivuze mu myaka irenga 1400. Ico ni kindi kimwe mu bitangaza bya Muhammad. Ubwo rero ibitangaza bya Muhammad
Muhammad umuntu yo bisobanura ariko abisobanura byonyene ku by'ukuri bitangaza Muhammad yakoze ni byinshi cyane. Turabashimiye mwebwe mwese mariko muradutega abiri aho muri hose bariko baradukurikirana kuri Soa Story. Murashobora gufyonda ahanditse sabone kugira mushobore kumenya byinshi, mushobore gukurikirana ibiganiro